ndarindiriye ivyo bakora uyu mwaka kuko ivyo bakoze bitakunze ubu bivugira munda y'ingwanyi zanje tuzamuka kandi tuduga ku makuru dusavye abasavye makuru ya Bizimana Bakar Karum Sadbi na manabye makuru yo kenshi gashoboka ona tumependana hadi tufanana ni Sadbi muzavu tariki 12 gimikira ja 1989 avuka mu Cibitoke iga ishuri rya mbere rito mu Buyenzi yava mu Buyenzi asimbira mu Kanyosha bona yitirirwa Kanyosha umwana mu Kanyosha ko yavuka beshi barihenda cyane mu nyuma cha Crea Lebo yisi Impoya Avenue yatanguye umwana abantu bari bagiye atandukanye busiga abanivyi babiri gusa yatanguye mu Miss Wika Best Love Music Venturo Clementine Kevi Gigabis producteur wayo ariko bugishiro saka niyo DJ Corona producteur wayo ngo ivugwa kumengo bari Sadbi ubwiwe cyo kimwe na Bernice umutambukanyi we ni Sadbi rero yatakumenyekana cyane ku ndirimbo Inkuru yukuri mu myaka 2009 mu nyuma aja kumenyekana ku Inkuru yukuri remix ari kumwe na Indimu umwaka w'2010 abona cyakora na album yiwe yise Inkuru yukuri EP afise ni EP imwe yise Romantic Sounds album ni zitatu ari Inkuru yukuri album yakoze 2010 ariho indirimbo album yise Iwacu yakoze 2016 gihagatse mu gihugu cy'u Burundi harona Hello Africa aho usora muri no misi nayo Hello Africa yagira tour muri Europe abone ko agiye muri Europe gukora tour y'amezi abiri ari muri Europe ariko azungwa ko na DJ Jackson va muri Bukivu bakubwira ngo Hello Africa Tour Europe azoja mu bihugu bishika bitandatu ari kumwe na Sadbi DJ Jackson amakuru Sadbi ni na Sadbi ko ushindirimbo kumugaragara ndirimbo yiwe yise Resilience ari kumwe na Meli de Ki indirimbo ntaje kumugaragara by the way yarakozwe ariko indirimbo tunayifise iri mu rutonde rwa business ni projet ya Union Européenne bashobora guhamagara Sadbi na Meli na Mutima le Comédien kugira ngo bashobore kugira iki kugira ngo bashobore kugira bashobore gukora projet zafashe mu jyamo ari nako big tukiri ngaho nyine rero ni Sadbi ubona neza yuko haheze gusa umunsi umwe Sadbi agaragaje kumbure ikiri ku mutima yavuze ano majambo avuga ati ndabizi ko hariho umugambi munini wo gushaka kuzimanganya izina rya Sadbi okay ndarindiriye ivyo bakora uyu mwaka kuko ivyo bakoze bitakunze ubu bivugira munda y'ingwanyi zanje ati bo dimanche abonye hari ku munsi wejo bigi ati bo dimanche mugabo kandi urwaneza yuko ari ikintu agerageza kwereka Sadbi yarashoboye gupostinga kandi ka video bigi ariko aratamba mugabo aravuga ngo Hello Africa ati nimba uzi gutamba ati ubona nk'iya manota angahe kw'icumi bisigaye yuko rero ni Sadbi agerageza kwereka neza yuko ko imbuga ziwe ngurukana bumenyi ziguma ziri fonctionne kandi ibyo byose bikabibaye inyuma yaho avuye kuramukanya n'abanyakamenge abanyecibitoki abanyakinama urumva abanyebuyenzi bose bari bahuriye kuri Centre Kamenge hajya hari ku munsi wa gatanu sivyo bigi munsi wa gatanu geci saha 9 niho bari abanyakamenge baje mu itabira ribeshe cyane ni Sadbi kumwe na Meli de Ki kumwe na Mutima le Comédien gibashira kumugaragara bacha kuririmba indirimbo ya Resilience indirimbo ya projet ya Union Européenne tubeho neza Resilience mu gifaransa tubeho neza ariko sha yego nivyo ndimo tubeho neza ariko ni gusubiza hamwe abona yuko inyuma gufata urugendo rutandukanye rukomeye baja mu ntazi zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi hagati mu gihugu cy'u Burundi bacha barimvye indirimbo zo gufasha cyangwa izo gushira hamwe imitima y'abantu barasuzwa mu buzima kivodo abantu sanga baba mu buzima bugoye cyane muri compliqué bigatuma yuko bakenegwa abantu nk'abaririmbyi baza kubaririmba kugira ngo bashobore kumva bari muri mood nziza. That's what's up.